Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Abadukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, abari irya nino ku migabane itandukanye y'isi, abari cane ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari irya nino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mukaba mudukurikirana abasirikare cane bari kugwana hari M23 muhari wa 22, mwese ndabahaye kaze ngaha kuyakare TV, mwese mubandanya gukurikira ibiganiro n'inkuru tugenda tubashikiriza, tukaba tubakengurukira cane. Amakuru ariko aravugwa rero ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu karere nyirizina canke muri rusange, nta makuru atandukanye. Mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ibintu bibandanya kuba bibi cane, ni mu gihe hariko haranaba imyiyamamazo, abategetsi bariko bariyamamaza kuzorongora igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Intambara ya M23 M23 iriko irarikoroza ngaho mu buseruko bwa Kongo muri ntara ya Kivu y'uburaruko. Abasirikari b'u Burundi bari mu rugamba bariko barafasha FARDC, igisirikari ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru tuvana ngaho muri ico gice ku rugamba, amakuru aravuga ko umuhari wa M23 wamejeje gufunga ibice byinshi cane vyerekeza mu gisagara ca Goma, ndetse bafunze ibarabara rija mu muji canke mu gisagara ca Sake. Ibarabara rijayo rikaba ryaciye ryugagwa n'aba bagwanyi ba M23, aho rero bivuga ko mu gice ca Sake ariho hava vyinshi mu fungurwa vyankenegwa mu gisagara ca Goma. Ibintu bikaba vyibonekeza ko bibandanya biba bibi cyane. Amakuru aravuga ko M23 iriko irugara amabarabara aja mu gisagara ca Goma, vyibonekeza ko Goma ishobora kuzohura n'ingorane zikomakomeye cane, bariko barayipfungira amazi n'umuriro. Vyibonekeza ko nuko Jaja ndetse na Sake imabarabara aja ngaho akaba yaciye yugagwa. Ico gice kuri ubu ngubu kikaba gifiswe n'umuhari M23, nibo bariko barakontorora ico gice. Ingabo za leta zakivanwemo. Ingabo za leta tubibutse ko zirimwo igisirikari c'u Burundi. Abasirikari b'u Burundi bariko baravugwa ko aribo bariko barahagwa cane hamwe na Wazalendo. Wazalendo ni umugwi canke umutwe w'abanyagihugu bishize hamwe kugira ngo bagwanye uyu muhari wa M23, aho baciye bihuza n'igisirikari ca FARDC, ariko abasoda b'igihugu c'u Burundi baciye bahindurirwa impuzu z'igisoda bahabwa impuzu z'igisirikari ca Kongo FARDC. Amakuru aragenda yemeza ko rero abasoda bashika 700, bisubiremwo abasirikari 700 b'u Burundi barahejeje kugwa ngaho muri Kongo kuva iyi ntambara yatangura, bakinjira mu rugamba aho bari bagiye baserukiye EAC, ariko bakaza kuja kwifatanya na FARDC. Amakuru ariko aravugwa nuko M23 ibandanya kurasa benshi cane mu gisirikari ca Kongo n'u Burundi. Vyageze ubwoba bubafata cane abasirikari b'u Burundi baravuga ko batagubandanya gupfira ngaho muri ico gihugu ca Kongo, bata urugamba barahunga. Bari barujanywemwo na FARDC irusigaramwo yonyene. Abasirikari 200 barahunze bata urugamba basubira mu gihugu c'u Burundi basaba gusubira muhira. Ivyo vyarabaye ku murango habona, barakiriwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi. Niho abasoda 200 harimwo ibiziga 10 mbere n'abandi 18 bari bakomeretse cane, barurijwe indege ku kibuga ca Goma. Kibuga c'indege ca Goma niho baciye bafatira indege ica ibagarukana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo basirikari bashika 200 biri kuvugwa ko baciye bagabanywamwo
amatsinda atatu, imitwe itatu, bamwe baja gufungirwa imuvejejuru mu kambi y'igisirikari, abandi baciye bajanwa mu yandi makambi ashika kuri abiri. Abo basirikare rero biri kuvugwa ko bariko barahohoterwa, bariko barakubitwa inkoni zikomeye cane, baciye babambika impuzu z'icatsi kibisi baja kubapfunga. Amakuru avuga ko bagishika ku kibuga c'indege baciye bambugwa amatelefone bari bafise. Ababo kuri ubu ngubu bariko barabaza aho ababo baciye bajanwa gupfungirwa, bakanasabwa ko bakurikiranwa kuva baranse kuguma kurasigwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, atakosa bafise cane ko bajanwe mu ntambara batazi imvo n'imvano yayo. Bakavuga ko rero batari kuguma ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kandi bafise igihugu cabo c'amavukira, bakaba naco gifise ibihe bitari vyiza vy'umutekano. Ni nkuko twababwira ko umuhari Red Tabara ugwanya igihugu c'u Burundi nawo waraciye ugaba ibitero muri iyi ndwi, ugaba ibitero mu ntara ya Bubanza. Abasirikare rero bari ngaho muri Kongo bakavuga ko batakabandanye bagwana na M23 kandi nabo bafise abagwanyi bateye igihugu bahangayikishije abene gihugu. Amakuru ava ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, M23 iravuga ko itazoheba urugamba kandi ko bizoshehera ari uko leta ya Kongo yemeye kubashira mu butegetsi, kandi kiriya gice ca Nord Kivu canke Kivu y'uburaruko kigahabwa canke kikemerwa nk'abakongomani nk'abandi, nkuko bavuga ko abanyagihugu bakirimwo atari abakongomani, ari abanyarwanda bateye igihugu ca Kongo. Ni mu gihe abategetsi bariko bariyamamaza ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bariko bariyamamaza bavuga ko bagomba kuzokwica umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ko ngo ari we nyirabayazana canke ari we kibazo gihari gikomeye cane kuri Kongo. Ariko abategetsi ba Kongo, Loni ikaba yaciye basaba kugabanya amajambo akakaye, amajambo akomakomeye cane y'urwanko bariko barakoresha kugira ngo bankishe abakongomani ndetse n'abandi babankishe abanyagihugu b'u Rwanda, ndetse abaturage b'u Rwanda bankwe kw'isi hose ko aribo bateye igihugu ca Kongo. Ivyo vyose biribonekeza ko ari ububeshi bukomakomeye cane, nkuko Loni yaciye ihamagara Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bariko bariyamamaza muri iyo myamamazo iriko irabera ngaho mu gihugu ca Kongo. Bikaba vyibonekeza ko rero amajambo bashira imbere ari ay'urwanko, kandi nta kindi bariko bariyamamaza bavuga usivye u Rwanda nigwo rwabateye. Ibi bikorwa bazokora aho kugira ngo barabe ibikorwa bizogirira bene igihugu akamaro, ahubwo bariko bariyamamaza bavuga ko bazokura ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo bakazisubiza iwabo. Hari n'uwaciye avuga ko we niyamamaza agatogwa azojana FARDC i Kigali. Ivyo vyose ni amajambo y'urwanko ariko aribonekeza mu myamamazo y'abo bategetsi, y'abo bakandida biyamamariza kuyobora igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abo bagabo rero biraboneka ko Antoine Tshisekedi ashigikiwe cane n'igihugu c'u Burundi camuhaye ingabo zo kuja kugwana n'uyo muhari wa M23. Vyibonekeza ko nibo bamushigikira, nibo bamuri inyuma. Abasirikari amajana 7 twabibabwiye b'u Burundi barahejeje kugwa muri izo ngwano, abandi baratorotse, abandi barapfunzwe. Amajana 2 abasoda amajana 2 muri iyi ndwi baratorotse urugamba, baratabaruka barahunga, baca bagarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikaba vyibonekeza ko ari ibintu bitaza korohera abategetsi b'igihugu cacu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kuko bariko barafashanya kugira ngo barabe ko bo kwikiza umwansi ari we M23 bitirira ko yateye aturuka mu gihugu cibanyi c'u Rwanda.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hamuca ujya ngaho iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikako aho uzoba wibereye hose.